bisigura ko ari akamarayika. None sanzwe ubizi. Ivyo nawe sanzwe ubimenyereye. Chesi ko mvuze nabajije gusa ati nta sano ubona bifitanye kubera abarundi urumva barayamaze ngo izina ni ryo muntu. Ndumujene atari kwisoko. Shaka no dasi ni kamuguye neza. Numujene arega atari kwisoko. Hareje ko ubwo kanguye neza. Kakuguye neza. Nurazi utuma atari kwisoko. Oya jengengejwe n'umukobwa. Nawe muri too much. Yo ni private. Ubwo ntabeshya. Ndarabeshya. Mbe aba bantu bashaka kubaha yandi masura. Umusore muzinanye ku bintu byinshi. Ndabona ariko kongorera utuntu twese. Ngo n'umusheri niwe ari karamba. Ariko ariko nyene nabivuga. Ati rero ntambamye y'umusheri. Uherutse gushwana n'umusheri wawe? Aguhora film. Umusheri wanje ari dorutse gushwana sivyo gusa ko byigeze gucamwe tugashwana. Oya. Byari bimeze gute? Bibwira abantu gato. Ewe. This is Flash TV. We shine to progress. Hello bakunze ba entertainment y'u Burundi tubaramutse cyane aho muri hose twizera yuko mumeze neza aho bitameze neza bisaba kwihangana muzirikane yuko byanka byakunda ejo namwe bizoba bimeze neza iyi ni ya TV imwe rudende gushikiriza ibiganiro by'ubwenge nk'ibi ariko kandi ibaba hagufi ikabazanira n'aba star batandukanye mu mihingo yose uno munsi ikiganiro cy'uno munsi ubona yuko tugiye kukibanamo n'abantu bameze neza twatanguye batwenga bamwenyura mumeze neza Tumeze neza. Kabisa ibintu n'amahoro. N'amarembe. Nariko tumeze neza. Akamwemwe kakurenze. N'umusore wacu sinzi nimba ari ukubera ruhande zawe uba waje usharije umeze neza. Tubibona umupoete wa mbere mengo yabaye Adamu. Ihe yikanguye agasanga umuntu hirya hiyo. Shama poeme yavuze nta urayasubira kugira naje bya. Yahise avuga gute? Akaba kumungo ko mumba puzanga kagufa. Byari birefu n'amajambo yakoresheje ntawe umenya aho yakuye script ya. Mpamvu nawe wagunye umwenya mutwenga ubona yuko kabisa ubwo ati byanka byakunda genda bereho. Umuntu aba yuzuye. Uba wiyumva gute nyene muri ruhande umuntu nk'ubu? Cyumva nyene yuko ubutesa nyene yatangiye kuraba akana ko mugiye. Ariko wewe none Eva wewe burya nta kintu yigeze avuga. Reka tubaze. Eva ni ashara kureka kuvuga nawe nyene urumva yasi umunezero aho n'umuntu atarazi. Imana ikacimushira impande yiwe. Je mbere ndi Eva nasanga nari kongera ko nayandi majambo. Oya. Asumbiriza kwaye. So hige mu bitabo usanga birimo. Ni nka majambo biri wumva caya byanka byakunda nari kuyavuga iyo nza kuba ndiye. Eva ari kuntu nyene yaguma mutagato gato guma agenda ko urana ko na satani yaciye amuhera. Hageze ntiyari kuncika twari kugumana ko satani ntiyari kunyege. Shati yaratomba yuko ugendana n'uno muntu. Ariko umuntu abara distire umenga harimo akantu hagati yanyu. Oya tazana byinshi bikeya bihari n'ibyaha ntibijyanye n'usanzwe uzi nawe kandi byatumye duhurira ngaha. Anyway tubamenyesha yuko twakiriye abakinnyi ba filime bamaze kutumenyera cyane muri Fresh burya dukunda gukorana n'abantu bakina mu movies sinzi ko namwe mumaze kubibona. Ya cyane gose. Muradukurikiye cyane utabesha jana kwijana tuguma twabara inkuru ikiganiro mureka kuraba cyari cyane. Afashe. Oya dufashe kimwe wicara bakuraba cyamara bakora gusa nuko ndacibagize mbwa ndakunda kubiraba. Mwitwa bande rero je nshobora kuba ndabaza ariko barabakurikirana batabazi. Okay nkuko bisanzwe je nitwa Ange Mugisha Dorcas. Niyo mazina yawe haje? Niyo mazina yanje abavyeyi banje banyise. Wow. Hari umuntu yambwiye harakana ko nakuvanga izina n'iryo muntu ufatiye ku izina ufise nawe ukiraba nta sano ubona bifitanye. Je ndabona ko bishusha ko mama wanje ntihenze na papa wanje bashoboye gukora ibintu byiza. Ange. Okay. Bisigura ko ari akamarayika. None sanzwe ubizi.
ivyo nawe bisanzwe bimenyereye Chesi ko mvuze nabajije gusa ati nta sano ubona bifitanye kubera abarundi urumva barayamaze ngo izina ni ryo muntu ku rundi ruhande ku rundi ruhande ni amazina nahawe n'abavyeyi ni Odasi Rukundo. Ibi bintu vya entertainment navyo bikaba vyagiye bitwatribiwa ayandi mazina harimo za Odasi Classic Man, Big Fish. Ese utakwereka abantu bitwa bamabwa ba buhungu muri bino bintu bagahitemwa kwica utuzina menga twiswaganye nuko muri bino bintu ica nicoshoboka kubera je hari ibintu naciyemo ibi vy'amaliteratire mu vy'amashure niho batwigisha yuko abakera nibo bakunda kwita utuzina tugayitse just babikora ngo kubera ngo urupfu ngo ruca ngo rutinya uwo muntu umva nakantu nyene katabaho nk'ivyo bavuze ngo bamabwa ngo ndayintuze numva rero natwe kubera uba uriko urakora ibintu nyene vyo ku rwego international tugeza kugira utuzina dutwika nyene ese enjoy ntawe kwa gutazira wewe jewe nawe usanga witwa nka queen the queen ugasanga witwa utuzina abakobwa bakunda kwiyita mbwa ufise ijya anje mbona menga kubera ugize bimwe vy'amabeviation usanga wagize ngo aa ibyo cyangwa otumengura bihakanye otumengura bihakanye yabanje mbona ari mu bavyemera yabari nka tujya twaba nkaba Mireille nitwe cyati ngo mimi ngo soso ngo dada na enjoy itsoke yako karakubera karakwiye anje makuru y'imisi ni meta ego ibihe biriko biragutwara gute rero muri no minsi je ni kuri ndabona ibihari bimeze neza ndabyishimiye cyane okay mbenje waje rubatse kubera ikari cyiza nk'undi wase ariko nayisize ushaka gusanga nayisize mu rugo oya sinubatse ndumujene ndako ndumujene atari ku isoko shaka no dasi nika muguye neza numujene ariko atari ku isoko hareje ko ubwo kanguye neza kanguye neza nurazi utuma atari ku isoko Ushaka kubaza kari wowe rero je ngaho sinza kuhinjira niba nabwiye abantu tumurabe kano kamwe bantu batanguranye n'ukuntu barabana utwana two mu jire kubijanye na kariyere yanyu novuga yo mu buzima busanzwe ariko kandi na filime mwamaze kwinjiramwe je ndabafata nk'abashasha kumbura muraza kutubwira urugendo rwanyu mubihuje bimeze gute aho muvuze ikintu c'amashure se mu buzima busanzwe mukora iki hanyuma muri filime naho bimeze gute okay je nihereye ko ico ca filime nibaza ko ari cyo cameza ko zabamaze ukivuga bacumvise ko ari cyo turimwo nihereye ko mu buzima busanzwe nk'ubu navuga yuko ndumu businessman I'm dealing with business oya je ntengejwe n'umukobwa none muri too much yo ni private ubwo ntabese ndarabese yeah I'm dealing with business iyo ntari mu bya filime mba ndiko ndarondera umukate hama muri ibi bintu nyene navuga sinzi ko ari vy'iki intellectuel nahamagariwe mu vy'amagara y'abantu nze gisata ca sante hawe gisata ca sante kandi abora ndabicishije muri film hama muri entertainment naho ndi umukinyi wa film zica kuri Gold Africa TV ndibaza ntihabuze abamaze kubona ibikorwa byanje abatari bwabibone nabo niko karyo ko guca bakubitira kuri Gold Africa TV bakaba bora bifilme actually hariho niyirikira bikora neza duheruka gusohora haciye iminsi 5 yitwa umugore w'isezerano bakayiraba I'm sure bazoyinjoyinga hama bakadusigira nako ka like agasabone commentaire ya n'ibindi ko bimaze arabizi kubejeje ni n'ikiganiro kimaze kare no twari guhereza cyose babe barabyumva
ko bikenewe cyane anje ngo niyagamo kamwe by'amashuri ntitubimubaza jewe nukuri ntungorera ubwenge ariko naje nkuko bisanzwe oya naraciyeyo kweri ndiga nize gestion ya comptabilité ariko ubu sibyo ndimwo ubuzima busanzwe nyene nagenda mu business ariko business woman tubyumva nawe nibyo mu buzima busanzwe camba ndimwo ahandi nayo nyuma y'ivyo naho camba umukinyi wa film nkuko mwavyumvise mugenzi wanje yabivuze enjo ubihuza gute wewe je filme zanje zica kuri Gold Africa TV umva ko kanashizemo kugira unashire ko ahantu zica abantu bagende bahumbi none ko yari yabivuze oya nanje kugira nanje mvije igi wanje ngo nabantu twavuye umwe hari undi hariya novuga kuri no mushiki wacu uno munsi novuga abantu bari kurakina filme cyane cyane ku bantu b'igitsina gore byoroshe uravye hirya no hino bivugwa intambara sinke wewe bino bintu uri kurabibamwo gute je kuko ari impano yanje kandi ndabikora ndabinezererewe nta kibazo na kimwe biko biranira ariko gusurazi ko intambamye zitabura mugandagwana nazo kandi ndaziko ndazinesha nka zibiri mu ntambamye kabisa wamahoye nazo kovati ibi bintu mugabo rimwe na rimwe mba numva binshi nteko kamenga none biheba niza intambamye ya mbere ushobora guhura nayo ushobora kuba uri kurakora nyene uri urakora iyi filme kugira ngo ushobore kwiteza imbere ukore n'uwo mwuga wawe wihaye nyene wo gukora ariko kacu usanga hariho abandi batariko barabigukundira canke ngo baryohererwe ibyo uri kurakora biciye kugasabone ntibashireko kana yicireko yigiriye kwirabira zindi zo hanze ntakunezerererwe nkuko ari umurundi nkawe ashake kuguteza imbere niho usanga ari intambamye usanga ingufu ziheze ko usanga uragiye hasi uradendebukiwe ariko kubwanyu kubgatwese ndazi ko bizogenda bitera imbere iyo ni okay bagiye barashira ko ibyo subscribe bakagenda baragira sabone commentaire nabyo biratuma cya tugira kuhaje gushobora kubandanya dukora turyohewe ariko urabye inshuti n'abagenzi umuryango ni iki baragushigikiye muri bino umuryango uranshigikiye abagenzi baranshigikiye famille yanje yose indi nyuma ndabyishimira mbe aba bantu bashaka kubaha yandi masura umusore muzinanye ku bintu byinshi ndabona ariko kongorera utuntu ngo n'umusheri niba ari karamba ariko mvuga ariko nyene nabivuga ati rero intambamye y'umusheri uherutse gushwana n'umusheri wawe aguhora film umusheri wanje ari dorutse gushwana sivyo gusa ko byigeze gucamwe tugashwana oya byari bimeze gute bibwira abantu gato yewe nyene narakinye filme twacishije ko heruka kugenda kanzi y'umukenyezi iyo filme narayikinyemwo nyene mu bintu by'urukundo cubibona nawe ukabona ndamuha agakisi umuntu ngaho acavuga ngo ibintu byanje wabimariye Sena ugiye ko wagira wewe nari nibwe ko ako kanyo oya urumva ko usanga ati ibintu byanje urabitanzura bimaze byumva ariko siko biba biri ariko nyene mugabo tubwizanye ukuri bwana Audace ufise umukunzi wawe mukundana inyego yawe wihariye niko mu rukundo bavuga hanyuma wagira gutya ukabona umukinyi wa filime runaka badasangiye igitsina ariko aramukora kuba mu buryo ashatse amabiziki ubu numvise ngo benshi muri ko murakinira mu bitanda n'ibindi byinshi wewe wo byakira gute nta kantu wo kumva ko sha mfatiye ku kuntu abahungu twaremwe shaka ntu ntiworeka kukumva kabisa usanga bawukanye mugabo gusa kandi usanga ari uno mutipe wari ko yaguhaye amabitsi oya suyo ari undi mutipe nyene twari kumwe wundi ubu nawe arabica bigacika iwawe niyo umugore bisezerano uzoyikurikirana urabe gusa biramara neganje ubwo bino bintu bizorangira bigusamburiye canke ukisanga ubanye n'umuntu utategekanye oya ntibizosamburira byose twarabyuzujanije umeze neza kumwe na Audace abyumva Audace sinomyemera oya sure kweli Audace n'umustar nanjye nkaba umustar umva bacagenda kuncamwo hasi ariko Angelina Jolie yarabanye na yitwa gute ni Brad Pitt ya umuntu babanye igihe kinini no mu rukundo kugeza banabyaranye nawe umukinyi wa filime kandi ni couple yabaye yakarorero mwaramwe ahubwo je mbona menga mwokuzuzanya bye menga umuntu yogikorera byo tuzobyiga hanyuma
Niyo tubijamwe ubunye. Twinjire rero kuri kariyeri yanyu nako ndavuga rero sasa ya filme. Uno musi mwasohoye filme, ejo musohoye yindi nabonye mwatanguye na filme isohoka mu buryo bwa series hasohoka ama episode. Ibikorwa bihagaze gute kugeza uno musi? Ladies first, reka nubundi duhere ngaha. Reka duhere ngaha. Mucyongereza bavuga ladies first, reka duhere ngaha. No, reka duhera it's okay. Aho mushaka bo nibyo nkuko hejeje kubivuga ibikorwa ni byinshi turiko turakora biriko biraca wanashaka n'ahatandukanye ariko right now reka tuvuge ahanini kubiriko biraca kuri ya Gold Africa TV tuza twamaze kuvuga nk'ubu dufise filme tumirira abantu bose kuraba kuko ni filme kirabikora neza filme yitwa umugore w'isezerano ya this time ngomba mvuge nk'umukinyi apana nk'umufana ibyo mfatira ko mvuga ko ari nziza ni filme histoire yayo imeze bien bamaze kuyiraba barayishima uburyo itunganije mu bijanye n'amasanamu ibijanye na sound ya everything novuga yuko imeze bien nkatumirira utarayirabako yobanza akabanguka akayiraba kuko ni filme izobandanya nkuko babivuze twasize ko igice ca mbere ariko n'ibindi bice bishika nka bibiri biriho urumva rero kugira ngo ntazoze asanga ameze nk'uwacewe akurikirane iyo yahereye tuzoshobore kubandanya turi kumwe hajya umugore w'isezerano mushaka kuvuga iki? Nuvuga ubutumwa bw'indani bushingiye kuri ya filme muri ko murakora. Of course ntimuyimare yose ubucumenga murayisigurira abantu murayimara. Ariko ni yihe message nyamukuru mwumva mukeneye gutanga biciye muri filme yanyu? Impamvu ndabaje kino kintu nuko amaze imisi ndaba ama comment hirya no hino abafana bamwe babagiriza ko muri ko murakina ibintu bisa nibidafise n'inyungu bimwe bishobora kumarira society. Mwebwe target yanyu nyamukuru aba kuri filme muri ko murakora no mu bindi byinshi mugiye gukora niya ibyo abafana bavyagiriza twebwe nyene cyangwa abakinyi ba filime nukuvuga ngo bavyagiriza abakinyi ba filime murabo namwe muri aho ni sawa anjewe nkuko je notanga kuri iyo nyisho kwice kibazo tubajije okay inyigisho ya mbere turiko turatanga kuri iyo filime y'umugore w'isezerano ni ku mpande zose turigisha kububatse turigisha kubajene turigisha bose akungana kose unyigisha urayikuramo ku bantu bubatse just urabona ko hari ibintu biriko biraba no musa akabona gakumi kameze neza hari akandi hari anye asanzwe yarafise ukashusanga agiye gukunda kajya cyane ariko ku mugore w'isezerano iryo jambo aho ryavuye ni ugukunda kwanza fondation y'ikintu mwatanguranye ukumane naco ugikunde nkuko kumwe wa mbere wari ugikunda ntucushuhira ibije mu nyuma iryo zina niko numva ndashaka kurisobanura numva yabivuze byose no kuvuga izina ubwaryo ryonyene ugiye kuryumva ririmo message iri global yumvikana umugore w'isezerano tuvuze umugore w'isezerano cyumva ko haba abatari abagore b'isezerano baraba babita ngo n'ababarane kwa n'amadeuxième bureau y'abafaransa niko bafite rero bisigura ko nimba twagise umugore w'isezerano hariho ku rundi ruhande n'abahabara b'abagore baba batemewe novuga ko message nyamukuru yoza itusha kwizo side zibiri z'urugo rugizwe n'umugabo n'umugore bakagira nyene arakaba umugore w'isezerano sinzi ko hariho n'umugabo w'isezerano akunda kugakoresha ku mugore hamwe rero nabo bandi bo ku ruhande inyigisho zica zifokasinga aho nyene kugira ngo just nkuko Imana yaturemeye urugo umugabo n'umugore akaba ari bo bemewe kuba bagize urugo iyo fondation ya kubemera Imana twabonye yuko
bitemewe ko hogira uwo tandukanya abo bantu ico iyo mana iba yarifatanirije kiretse urupfu. Rero urumva cyo turatanga inyigisho kumbure abo bahora bagacishamo rimwe niba abemeye kuba urupfu. Reka tugaruke gatoya kuri hanje ku kintu yari yavuze hanje mu buzima tugaruke mu buzima busanzwe gatoya. Dufite ku kintu wari kuravuga caba ngo kure gufata wari ufise umuntu wabona uwundi ugashaka kugira we uri kuraraba uno munsi novuga mu buzima tubayemo ni giki kiko kiratera ivyo bintu gituma nk'uwe nshobora kuba ndagufise uri umugore wanje ariko nabona nakandi gakumi hanze nkumva ko nako nyene twakorana kubwa ubona biva kuki kubwanje hamwe birashaka kuva ku ngeso gasanga hari ingeso umuntu afise muri we yo kuguma akunda utundi two ku ruhande ntabumbwe n'icyo afise ugasanga kandi ikindi nacyo kibituma ugasanga n'amafaranga afise amahera akashaka kuguma iki byose yo byegereza bose agasanga yo bose yimvira ko yo bashobora orke ntabyo ashoboye ashoboye ujya wenyine n'umwe hajya umugabo abashoboye umugore nawe nyene n'umwe none ajya guhigira kabiri gute kandi nawe ari umwe biba bikenewe ko agumana ujya nyene so filime y'u Burundi no munsi rimwe abastar benshi mw'abantu mwe kandi bariko barabikora mwebwe rero nk'abantu novuga musa n'abatiko baratangura nizahe nguvu muzananye zituma muje gukompeta koko nabana abantu cange munabarenge cyane mukore ibirenze tutari bwanabone kuko byose birashoboka ni giki kintu muje mwitwaje muvuga ataha tutegeza gukora ibidasanzwe byanka byakunda okay nukuvuga ikintu cya mbere novuga ko tuzananye cyangwa se twazananye ko tuzatwaramaze kubitangura actually turamaze like umwaka n'imisi mike turi muri ibi bikorwa bya entertainment biciye muri filme ikintu twazananye icambere no gushaka nukuvuga ngo hari ikintu bita mu Cyongereza passion ahanini ugiye kuraba abo turi kumwe n'abantu twumva yuko ari umuhamagaro w'iwacu iyo uri kurakora rero ikintu atari ukigusunikiyemo izo nizo nguvu za mbere zishobora gutuma ushika kuri success hama ikindi no shobora kuvuga ni unity ubumwe no kuvuga ngo urya akenshi ugiye kuraba ibi bintu vya filme ndazi urabizi ibi bintu vya filme no kuvuga ngo ni ibintu udashobora kuyikorana uri umwe rero nk'ubu nk'abantu ba mbere turi kumwe ingufu zacu za mbere nukunga ubumwe uburyo dufise tukabukoresha neza byaba bike byaba byinshi bikagenda bien ivyo biri mu biriko biradufasha kuba twaragize aho tuva naho tugeze uyu munsi uko urumva su urugendo rw'umwanya muto kandi ivyo byose twabishitseko ku ngufu zacu nkuko twishize hamwe rero ivyo biduha icizere yuko bizoshobora kudufasha gushikana handi na cyane yuko turi abantu bari uvere bakorabora n'abandi ikintu cyose coshobora kudutuma twashika aho twipfuza gushika tugihikaze ese kubwawe ntuguciremwo ubona kugira passion yonyene mu kintu yabihagije ufise passion ata knowledge ufise mu kintu birashoboka ko ubushobora kwatendinga target yawe byoroshe hari mu buzima hari ibintu bigenda biri complementaire no kuvuga ngo passion na knowledge cyangwa se ability yo kuba capacity yo kuba wokora ibintu ivyo bintu byose bigenda byuzuzanya kuko hariho kwanza kwiyumvamo urashobora kwiyumvamo ikintu mugabo ugasanga kugishobora ni ikintu rero ivyo byose nibaza ko bigenda bijanye hama nibaza ko izindi ngufu sino zishira iwacu no zishira ku bagenzi bashobora kugira ico baterereye harimo abo bose bakunda iterambere ry'abarundi muri rusangi nibi byose bishobora gutuma twogera kure cyane nk'ibitangazamakuru ucubyumva yuko na Fresh TV akamo kambere tugashira iwanyu muri mu bazotuma dushobora gushika nyene like fare aho twifuza kugera so enjoy ngo ntaco kongerako nukuri byinshi numva yabivuze nta bindi numva no kongera ko byinshi yabikoze yabivuze so rero mu kurangiza ndashaka tumenye kino kintu ni uno munsi rero muri ko badutegurira iki hambavu ya filme turiko turabona abantu bitegiki
bo hambavu ya filime bariko barabona nk'iyo y'umugore w'isezerano nk'iyo y'umugore w'isezerano hari ni filime mugiye gukora hari ikindi tugiye gukora hari n'izo turiko turakora anje ngira niwe yo bimenya cyane kuko muri ibi bya filime hari ibintu by'abantu umuhungu namufasha yatakaye sinzi impamvu nk'ubu usanga yibutse ko atarari inzu usanga atasize ahaye rasiyo nawe nyine abandi reka niganire n'abandi inyuma y'iyi filime turiko turakora ibikorwa ni byinshi cyane turiko turakora komedi turizobahereza nyinshi n'izindi filime turiko turazitegura cyane na komedi ziba zirimwo na filime ibikorwa byinshi cyane ko tuba dushaka kubanezereza mushishikare muryoherwa so mwibutsa abantu rero hano bashobora gusanga ibikorwa byanyu koze mwavuze ati tubashigikira twe kubashigikira kwacu kuba ari uko turaza gufata na filime yanyu tipininga hasi bayirabe irahari urumva ibikorwa byanyu n'ubundi bandanye kurabwa abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi mukoresha mwitwa gute ku mbuga ngurukana bumenyi dukoresha right now ya mbere novuga harimo YouTube kuri YouTube badutora kuri Gold Africa TV actually niho hariko haraca niyo filime y'umugore w'isezerano hamaze kuja igice ca mbere harasigaye kujako n'ibindi bice bibiri hama no kuri Facebook naho nyene badutora naho nyene yitwa yego naho nyene ni Gold Africa TV mbega muri Gold Africa ujejwe iki jewe ni CEO bo jewe ari amatayito mu bisanzwe akenshi ntakunda mugabo je nkunda kuvuga yuko ari jewe facilita representation muri hierarchie itunganywa ry'ibikorwa vya Gold Africa TV enjo nawe ndamubona nk'umunyabigega kandi yize na Jesota cyangwa nuko yigeze kumbwira ko yize icunga mutungo yabifatira ko ariko enjo mbe nk'umuntu yagukeneye no munsi kugira gukinishe ahandi hantu muri film bisaba iki yoza agaca inbox twavugana inbox gusa yosaba nimero contact yanje hama tukavugana byose ukuntu bikitegereza kumenya so ndabashimira cyane rero ku kanya muba mwaduhaye kugira muyagirize muganiriza abakunzi banyu kandi turaryohewe cyane kandi turabakunda murabizi bose bagenda hariya kuri Gold Africa TV umukenyezi rikiravuma cyane kandi n'umugore w'isezerano n'umukenyezi ndabikunda ko nayo nyene ni iwacu umugore w'isezerano bose bayirabe bisanzuye ije urumva ukuntu ije sinshobora kuronka ukuntu ndabibabwira irigisha cyane umuntu akunda kwiga n'umuntu ashaka kugira iki kugira hageze kandi uwo mugore w'isezerano ni wewe ni wowe kinye umugore w'isezerano cyangwa ari mbe twavye umugore w'isezerano hamwe niki twavye umugore w'isezerano hamwe atari umugore w'isezerano bari atari umugore ari umuhaba ntumbwire ko ari umuhaba oya ntawe Imana ibikurinde ivyo nivyo babonera mwiyo filime ushaka kubibona icondi acagenda hari akacabira byose so ladies and gentlemen bakunzi ba entertainment tuboneraho kubashimira ariko please mugire comment murakorekana ibintu byacu ariko tukabona cyimviro mudushikiriza sikirenga comment nyinshi na subscribe utarayigira ariko kandi munasharinga ibintu bibone abantu benshi we love you hasta la vista